Umugwi wa FC Barcelona warabwiye Real Oviedo ati nimugende gake aha haranyerera. Warabishoboye kubabwira ati twebwe turi ikipe nkuru. Mu gihe Real Oviedo yaje kuba idefend urukino ntibashobore kuronka igitego na kimwe muri mita ya mbere. Ariko mu gice ca kabiri abasore ba FC Barcelona baje kuba bakina neza baruguru ikipe baronka ibitego vyiza aho Lamine Yamal yaronse igitego, Rafinha akaronka igitego ndetse na Dani Olmo akaronka igitego. Umugwi wa FC Barcelona ucabwira Real Madrid ati akabanza twagutije amasaha makeya dusubize ivy'iwacu. FC Barcelona ibandanya yerekanako ko ishobora kuba ishaka gutwara iyi Laliga naho bikigoye. Harimo ikinyuranyo c'amanota rimwe gusa mwifise amanota 50 yindi nayo ikaba ifise amanota 50. Mwebwe muri commentaire mubona rinde azoshobora gutwara kino gikombe. Real Madrid na FC Barcelona bategerezwa guhura urukino rwa El Clasico imbere yuko hazogira utwara iki gikombe. Mbega ninde azohava ashobora gutsinda Clasico ikurikira kugira ashobore gutwara iki gikombe mu gihe rero n'indi migwi itaba yoroheye bano bahungu bo muri Espagne. Lamine Yamal ahabwa agakinyi k'umukinyi ashobora kuba yitwara neza muri Laliga mu kwezi kwa 12 bica byongera bituma batsinda na runo rukino bitwara neza cyane. Tweze rero FC Barcelona kuba yaraye ishoboye kuronka intsinzi imeze neza cyane.